turahawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Njuti nama bakunzi mwese muteze amatwi y'iganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'uyu w'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudi Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Mu kiganiro cacu giheruka twarihweje umugani w'abasambanyikazi babiri aribo Samariya na Yerusalemu, nk'uko tuwusanga mu gice ca 23 c'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Muri ico gice nyene turabona yuko abo basambanyikazi baciriwe urubanza rwo kwitwa nabi. Mu gice ca 24 naco twabonye twarigishirijwe ku mugani w'inkono yaguye ingese Ezekiyeli yavugishijwe n'Imana kugira ngo abantu b'i Yerusalemu batahure yuko ico gisagara ari iyo nkono, ivyaha vyabo navyo bikaba ingese zo muri iyo nkono. Aho kandi twarahigishirijwe yuko natwe uyu munsi ivyaha vyacu ari ingese z'inkono yitwa isi. Twarangije twumva ivy'urupfu rw'umupfasoni wa Ezekiyeli, n'ingene Imana yabujije Ezekiyeli kumuririra no kumugandarira. Imana yacishije kuri Ezekiyeli mu kwereka abantu b'i Yerusalemu ingene bari bimirijwe gutikizwa n'inkota ya Nebukadineza atagitabara kandi atawo kubaririra no kubagandarira. Mu kiganiro rero cacu c'uyu munsi turihweza ubuhanuzi bw'imburi zo ku mahanga ahereranye n'i Buyuda. Ubuhanuzi bw'imburi twiga ko uyu munsi tubusoma mu bice vya 25 na 26 vy'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Kandi ubwo buhanuzi bw'imburi kuri ayo mahanga turabona yuko ari utavanako kuva ku gice ca 25 c'igitabo nyene ca uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli kugeza ku gice ca 32. Ico twomenya nuko ayo mahanga avugwa hano uyu munsi atakiriho. Ubuhanuzi bwavuzwe kuri ayo mahanga bwose bwarashitse. None n'ivyavuzwe kuri Yerusalemu vyarashikijwe, naho abavugishwa b'ibinyoma baguma bizeza abantu ibitari vyo. Yerusalemu caruhiye gusangangurwa, abantu bagwa igihumura. Hiyumvire abantu b'i Babuloni bumvise inkuru ngo Yerusalemu yasambuwe. Ingabo za Nebukadineza nizo zamenye uruzitiro rw'ico gisagara, zica zirakivogera cose. Isamburwa rya Yerusalemu ryarerekanye yuko ubuhanuzi bwa Ezekiyeli bwari ubw'ukuri. Ni naho Imana yaciye itangura kuvuga ku yandi mahanga icishije muri Ezekiyeli. Mu gice ca 25 rero dusangamwo inyigisho zihambaye zitwerekeye natwe nk'abantu b'Imana. Turabona igisagara c'Imana gicitse imisaka. Yeremiya nawe ahagaze yiyuha iryosozi kuko yari umugabo w'umutima umenetse cane. Tutarashishikara n'ibindi vyinshi, twumviza abaririmbyi mu ndirimbo yabo ikurikira. Transworld Radio Sambirana, 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 Usemerera, Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro.
samirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza. Murakoze baririmbyi, umwami Yesu Kristo abahezagire. Tukivuga ivya Yeremiya, twomenya yuko Yeremiya yari afitaniye isano ukurira kwiwe n'umwami Yesu Kristo aho yaririra ico gisagara ca Yerusalemu yicaye ku musozi wa Elayono. Umwami Yesu yarabona yuko kizosubira gusambuka kubera ko abantu baho bazoba barahevye Imana. Ezekiyeli we ivy'ukurira kwabaye kure. Mbere turibuka ko Imana yabimubujije. Ntiyagize umutima woroshe nka Yeremiya, ahubwo yabonetse nk'abantu bakara. N'Imana niko kuko ni inyembabazi, ariko Imana irakara. Uruhande rumwe ni nka Yeremiya, urundi nago nka Ezekiyeli. Umwami Yesu yadupfiriye ku musaraba kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo ntihagire uwupfa ngo agende akagirire. Ariko ibisagara vyamukengereye bikamushibura, turabona yuko yabikariye mbere cane. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'10 uhereye ku murongo wa 13 gushika kuri 15 ngo uzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsaida, kuko ibikomeye vyakorewe muri mwebwe iyo biba vyakorewe muri Tiro ni Sidoni baba barihanye kera, bicaye bambaye amagunira bisize umunyota. Ariko muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Nawe Kaperinaumu, mbega uzoshirwa hejuru ushike kwijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu. Ayo yari amajambo akomeye, mugabo avuzwe n'umunyembabazi umwami Yesu. Muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 11 ku murongo wa 44, Yesu arabwira abafarisayo ati, muzobona ibara kuko musa n'imva zitamenyekana, abantu bakazicako batabizi. Mu vy'ukuri yarabakariye cane. Imana rero irakara, ariko kandi ni inyembabazi n'urukundo rwinshi. Nitwoguma duhumurizanya rero gusa ngo Imana n'urukundo, Imana n'urukundo, ngo twibagire ko Imana ari yera, yanka icaho runuka, ikaba yiteguye kugicira urubanza. Ntidushobora gushika mw'ijuru kubera amajambo asosa twigishanyirizamwo. Oya, tuzojayo biciye mu kwizera umwami Yesu yabambwe akavishwa amaraso kubw'ivyaha vyabo mw'isi bose. Umwizeye azohabwa ubugingo budashira. Uzoba uwemegwa n'Imana, utwikiriwe no kugororoka kwa Kristo, nuko uzoba warashitse mu kwizera kwiwe nyakuri. Niwanka kwakira agakiza naho, nta kintu uzoba witeze atari ugutsindwa n'urubanza. Umwami agufashe. Ezekiyeli rero yavugishijwe byinshi vyerekana ko Imana yiteguye guca urubanza, iciriye imanza abanyabyaha. Nico gituma benshi badakunda gusoma ico gitabo. Abatemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana, bo bavuga ko atakamaro ko gusoma igitabo ca Ezekiyeli, ngo kuko atanuwo gitahura. Mu vy'ukuri ntushobora kugitahura utacize. Kirimwo ubutumwa buhambaye kuri twebwe ababa muri isi uyu munsi. Reka twumve urubanza rwaciriwe amahanga yarahereranye na Isirayeli. Ayo mahanga ubu yarazimanganye, ariko azosubira kubaho kubw'ububasha bw'Imana gusa. Turatangurira ku buhanuzi bwari bwerekeye ubwoko bw'Abamoni. Ubwa mbere, Abamoni bafise akahise kadahimbaye. Bari ubwoko bw'abantu baguma bagendagenda, ntibicara ahantu hamwe ngo bahabe. Amamuko yabo ni kuri Loti, igihe yagoka ku mukobwa wiwe mutoya. Iyo ni inkuru dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca 19 ku murongo wa 33 gushika kuri 38. Igihugu cabo kiri ku nkengera y'ikiyaga c'umunyu. Imana yavuze ko bazoganzwa na Nebukadineza, kandi vyarabaye. Dusomye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli 25 ku murongo wa 3, turumva icatumye Imana ibahana. Uwo murongo uvuga ngo, ubarire ubwo bwoko bw'Abamoni uti nimwumve ijambo ry'umwami uhoraho, nguko niko umwami uhoraho agize, ati ko wagize ngwawa ukitamba hejuru y'ahera hanje igihe hahumanywa,
ukitamba no ku gihugu c'Ibwisirayeli mu gihe c'aba matongo no kuba inzu ya Yuda igihe bambukanwa ari nyagano. Abamoni barahimbawe nuko umwasi asambuye igihugu ca Isirayeli, no kuvuga ko bari bifatanije n'abansi b'Abisirayeli. Ariko mu nyuma uwo mwasi nyene niwe yahindukiriye ihanga ry'Abamoni ararizimanganya. Turasoma mu gitabo ca Yeremiya igice 49:6 ngo ariko hanyuma nzotuma Abamoni bahindukira bave mu kinyago ni kuhora hagize. Imana yabaciriye urubanza kugira ngo bamenye ko ari yo Mana ihoraho. Tugaruke kuri bwa buhanuzi bw'imburi ku Bamoni mu gitabo c'uwavugisha n'Imana Ezekiel igice 45 dusoma umurongo w'indwi uvuga ngo nuko rero nkubanguriye ku kuboko kwanje ngira nkugabure ngubinyagano y'abanyamahanga nzokurandura ngukure mu mahanga nguherengeteze mu bihugu ngugeseze maze uzomenya yuko jewe nduhoraho. Ubwo nibwo buhanuzi ku Bamoni nk'uko tubibona muri kino gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiel. Reka turabe ubuhanuzi bw'Abanyamowabu nabo. Abanyamowabu bari bateye imbere kurusha Abamoni, ariko nabo nyene bamutse kuri Loti, we yabavyaye ku mukobwa wiwe mukuru. Ivyo turabibona mu gitabo c'Itanguriro nk'uko twabivuze igice ca 19 ku murongo wa 33 gushikana 38. Abanyamowabu baba mu ruhande rwo mu buseruko bw'igihugu ca Isirayeli, ariko hari mu gice cyo mu buraruko uravye ahari ikiyaga c'umunyu. Aho niho Rusi umunyamowabukazi yamutse, nawe yari muri babandi bayinakuruza b'umwami Dawidi, no kuvuga ko ari muri bayinakuruza b'umwami Yesu. Izina ryiwe ririmwo mu mazina ya basekuruza ba Yesu Kristo nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 1 ku murongo wa 5. Twumve rero icatumye iryo hanga ricigwa urubanza n'Imana dusomye mu gitabo c'uwavugisha n'Imana Ezekiel igice ca 25 umurongo w'8 n'uw'9 haravuga ngo uku ni kumwami horagize ati Abanyamowabu n'Abiseyiri ko bavuga bati erega inzu ya Yuda ihwanye n'izayandi mahanga yose. Nuko rero mu gihugu c'Imowabu aharabana n'ibisagara vyaho uhereye ku bisagara biri ku mbibe zaho arivyo biteye igihugu icubahiro nivyo Beti Yeshimoti n'Ibayali Meyoni n'Ikiriyatayimu ngira mpace ikirengero. Turabe mu ncamake ubuhanuzi ku Banyedomu nabo. Edomu ni hanga ryamutse kuri Esawu nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 25. Mu gitabo ca Obadiya niho tubona idonido ry'ingene Imana yahanye ihanga ry'Abanyedomu. Turasoma mu gitabo ca Ezekiel igice ca 25 ku murongo wa 12 na 13 icatumye Imana icira urubanza iryo hanga. Havuga ngo uku ni kumwami uhora hagize ati Abanyedomu bagiriye inzu ya Yuda nabi babihora bagacumura cane mbere bakabihora. Nuko rero uku niko umwami uhora hagize ati nzobangurira ukuboko kwanje ku Banyedomu baranduremwo abantu n'ibitungano, kandi nzohahindura amatongo uhereye Itemani baririkwe n'inkota gushitsa Idedani. Abanyedomu bahowe ko bafashe nabo ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Turasoma rero kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17 naho imburi yo ku Bafilisitiya. Havuga ngo uku ni kumwami uhora hagize atabafilisitiya ko bakoze ivyo kwihora bakihorana kagaye kavuye mu mutima ngo bageseze bari n'akazika kadashira. Nuko rero uku ni kumwami uhora hagize ati nzobangurira ukuboko kwanje ku Bafilisitiya ndandure n'Abakereti ngeseze n'amasigarira yo mu kiyaya c'ikiyaga. Nzobihora bihambaye mbahanane ubushangashigwe maze bazomenya yuko jewe nduhoraho igihe nzoba mbihoye. Abafilisitiya ntibakiriho bararanduwe. Ubuhanuzi bwabavuzwe ko bwarashikijwe atana kimwe kivuyeko. Abatizera Imana n'ubu bandika bashira muri kazoza kakure cane mbere gose ivyo Ezekiel yavugishijwe kugira ngo vyumvikane ko ari inkuru gusa atari ubuhanuzi. Ahubwo kubona ingene Imana yahanye amahanga yayicumuyeko
vyari bikwiye kuduha natwe kwiyubara. Reka tubandanirize mu gice ca 46 c'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, twumve imburi kuri Tiro. Ubandanije kugeza ku gice ca 48 urabona ivyavuzwe kuri Tiro na Sidoni. Ubuhanuzi bwavuzwe kuri ivyo bisagara uko ari bibiri nabwo nyene bwarashitse. Vyari bisagara bikomeye cane mu vy'urudandazwa. Abadandaza baho baragendagenda cane bagashika no mu Bwongereza bagakora urudandazwa rw'amabuye y'agaciro. Barigeze gushinga ubutegetsi bwabo muri Afrika yo mu buraruko. Tiro rero cari gisagara cubatswe kandi gitunze. Twokwibuka ingene Hiramu umwami w'Itiro yaracuditse cane n'umwami Dawidi. Uwo mwami Hiramu yarahaye Dawidi ibikoresho vyinshi cane vyo kubaka. Hiramu yari umwami akomeye cane, ariko Itiro ni Sidoni niho hari abambere ho gusengwa ibigirwamana. Yezebeli yari umukobwa w'umwami, akaba yahora ari n'umuherezi. Yarongowe rero n'umwami Ahabu umwami w'Abisirayeli, acatuma mu bw'Isirayeli mu gice co mu buraruko haduka ivyo gusenga Bayali. Reka rero twumve ubuhanuzi buhambaye Imana yatanze kuri Tiro na Sidoni. Dusoma muri kino gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, igice ca 46 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo: mu mwaka w'11 ku munsi wa mbere w'ukwezi, ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti, mwana w'umuntu, Tiro ko havuze hitamba kuri Yerusalemu ngwawa, ngo icari umwugariro w'amahanga kirahomvotse, ngo biransenyukiye ko ngiye gutunga coko gicitse imisaka. Igisagara ca Tiro naco nyene casambuwe igihe Yerusalemu hasamburwa. Nebukadineza yaciye afata Tiro ico gihe nyene. Mbere reka turabe ku murongo wa 3 wa ca gice ca 46 igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli haravuga ngo: nuko rero uku ni kumwami Uhoraho agize ati, nzohigura nawe ewe Tiro, nzokuvyukiriza amahanga menshi nk'uko ikiyaga kivyutsa imipfunda yaco. Imana yaravuze iti nzohigura nawe, kandi ntivyari ivy'ugufyina. Amahanga menshi yahagurukiye Tiro nk'uko imipfunda isuriranya mu kiyaga. Niho Itiro haneshwa hagafatwa, ariko bwa mbere hahora ari gisagara gitunze kandi gikomeye. Ku murongo wa 4 naho haravuga ngo: nabo bazosangangura inzitiro z'Itiro bahomvore iminara yaho, nanje umukungugu waho nzowukukumba mpahindure urutare rugaragara. Aho hantu Nebukadineza yarahateye arahasambura, ariko siwe yakunkumuye amasikamburira yaho. Ku murongo wa 5 wa ca gice ca 26 haravuga ngo: hazosigara araho kwanikira insenga hagati mu kiyaga, ni jewe mbivuze, ni kumwami Uhoraho agize, hazoba inyagano y'amahanga. Imana yavuze ko Tiro kizoba igisagara c'abarovyi, kitazosubira kuba ihuriro ry'abadandaza. Ivyo Imana yavuze niko vyabaye, kugeza n'ubu niko biri. Reka dushishikare dusome umurongo wa 6 muri ca gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 26. Kandi n'abakobwa baho bari mu misozi bazoririkwa n'inkota, maze bazomenya yuko jewe nduhoraho. Abo bakobwa ba Tiro bishoboka ko ari intara zo mu yandi mahanga zaganzwa na Tiro, nk'intara ya Kupuro yari mu minwe y'ico gisagara. Kupuro rero risobanurwa ngo umujumbu. Umujumbu nawo murazi ko ari ubutare bw'agaciro kanini. Tubandanirize ku murongo w'indwi kugeza ku 10 muri ico gice nyene haravuga ngo: uku ni kumwami Uhoraho agize ati, raba ngira ngomorere Itiro Nebukadineza umwami wa Babuloni, umwami w'abami, azoza aturutse iburaruko afise amafarasi n'imikogote ikwegana nayo, n'abagendera ku mafarasi n'ingabo z'abantu benshi. Abakobwa bawe bari mu misozi azobaririkisha inkota, kandi azokubaka ibihome vyo kugutera, akurundirire ibigunguzi vyo kuririrako, kandi azokugwako yitwaje inkinzo. Inzitiro zawe z'amabuye azozihirikako ibiti vy'imigogo vyo kuzihomvora, n'iminara yawe abihomvoze incabiti ziwe.
kandi kuko amafarasi yiwe ari menshi, umukungugu azosura uzokuyoberanya. Inzitiro zawe zizonyiganyizwa n'akariri k'abagendera ku mafarasi n'ak'imigogote itwara ibintu n'ak'imikogote y'intambara, igihe azofyuka mu marembo yawe, nk'uko abantu bitera mu gisagara giciwe ikirengero. Nebukadineza yarasenyuye inzitiro z'i Tiro nk'uko yasenyuye iz'i Yerusalemu, kandi ubwo buhanuzi bwarashikijwe atana kimwe kivuyeko. Turavye ku murongo wa 11 ca gice ca 56 igitabo c'abavushwa n'Imana Ezekiyeli, haravuga ngo azotakangisha inzira zawe zose inzara z'amafarasi yiwe, abantu bawe azobaririkisha inkota, kandi inkingi zanditsweko ivy'ubutore bwawe zizotsindwa hasi. Turabona ko kuva ku murongo w'indwi kugeza kwa 11 havuga ingene Nebukadineza azokwifatira igisagara ca Tiro. Mu mirongo ikurikiranaho turabona ko hazoza abandi atari Nebukadineza gusa, no kuvuga ko n'ayandi mahanga azohagurukira Tiro bakahatera bakahasahura. Dusomye kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 14 haravuga ngo ubutunzi bwawe bazobugira inyagano, basahure n'ibidandazwa vyawe, kandi bazosangangura inzitiro zawe z'amabuye, bahavangure n'amazu yawe ahimbaye, maze amabuye n'ibiti n'umukungugu vy'amasakamburira yawe bazobishiburira mu kiyaga. Kandi nzozibiza ijwi ry'indirimbo zawe, kandi ukuvuga ko inanga zawe ntikuzosubira kumvikana ukundi, kandi nzoguhindura urutare rugaragara, uzosigara uraho kwanikira insenga, tuzosubira kubakwa ukundi, kuko jewe Uhoraho mbivuze, ni kumwami Uhoraho agize. Ubwo buhanuzi bwagiye gushitswa haheze igihe kinini. Igihe Nebukadineza yasambura ico gisagara ca Tiro, ubu buhanuzi bugira kabiri ntibwaciye bushitswa. Ico gihe haciye hahera imyaka 300 ico gisagara carabaye imisaka, cuzuyemwo amasakamburira. None ayo masakamburira ninde yahavuye ayakukurura akayasuka mu kiyaga? Mu nyuma niho hahavuye haza umwami Alexandero, ariwe Alexandre le Grand kubumva ururimi rw'ifaransa. Yaje arengutse mu ruhande rw'iburengerazuba. Uwo mwami niwe mfizi y'impene ivugwa mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Daniyeli. Igihe abanyetiro bagaruka bavuye mu kinyago i Babuloni, ntibasubiye kubaka igisagara cabo aho cahora kera. Bagiye kucubaka kw'izinga ryo mu kiyaga kugira ngo bashobore kwikingira neza umwansi wese iyo yoturuka hose. Aho Alexandero yaza ahahora igisagara ca Tiro, agasanga bene co basigaye bibera mu izinga hagoye gushika, yaciye afata ingingo yo kubaka ikiraro gihambaye co mushikana kuri iryo zinga, kuko yari afise umwanya n'abasoda benshi bo kubikora. Kugira ngo aronke ivyo akoresha mu kubaka, yafashe amasakamburira y'igisagara ca kera, afata amabuye, ivyuma n'iminara yose yasenyaguritse, vyose aregeranya biba ibikoresho, kandi ivyo yakoresha vyari ivy'igisagara ca kera ca Tiro. Uko niko yashoboye kubaka ikintu abasoda biwe baciyeko, bagashika muri Tiro nshasha yubatswe mw'izinga. Bahashitse baciye bahasangangura, kugeza n'ubu ntihigeze hasubira gusanurwa. Ubuhanuzi Ezekiyeli rero yatanze n'ubw'ukuri. N'uyu munsi ico kiraro cubatswe n'umwami Alexandero kiracariho. Usanga kigizwe n'ibihimbahimba vy'iminara, inkingi z'amazu n'ibindi bintu vyamenaguritse. Igisagara rero ca Sidoni kiracariho, ariko Tiro carasambutse, nta numwe yigeze asubira kucubaka. N'igihugu ca Libane nticigeze kigerageza kugisanura, kuko Imana yaravuze ko kitazosubira kubakwa ukundi. Njuti yanje mugenzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, asangwa woshobora gusubira kubaka igisagara ca Tiro, woshobora kuvuguruza Imana. Ariko ico no guhanura nuko amahera yawe woyakoresha mu bindi, utoyakoresha mu kubaka igisagara ca Tiro. Njuti bagenzi mwese mwariko mwumviriza kino kiganiro,
amajambo y'imburi twumvise natwe araturaba. Imana iriteguye gucira urubanza icaha cose. Uwo wese yanka kwihana ivyaha vyiwe abahisemo guhanwa n'Uhoraho. Nahawe rero wewe unteze ugutwi aho uri hose kwishira mu maboko y'Imana ukitandukanya n'icaha cose, niho uzoronka ubuhungiro kandi ukabaha amahoro. Umwami aguhe umugisha, aguhezagire kandi agushoboze gushitsa ico ijambo ryayo rivuga. Nuko imbere ko turangiza dushima Imana kubw'aya majambo. Mwami Yesu, turagushima kubw'aya majambo y'imburi yabaye kuri ubu bwoko bwawe bw'Abisirayeli n'aya moko y'amahanga uko yangana. Imburi yawe Mana n'uyu munsi ni kuri twebwe, none turasavye amajambo kuri aba bose bayumvirije Mana, atubera inyigisho ikomeye, ntace mu gutwi ngo aseruke mu kundi, ariko agira ikibanza mu mitima yacu, kugira ngo none aduhe kwitandukanya n'icaha kuko ucanka urunuka. Urakoze kandi kubw'imbabazi zawe ko duharigwa n'ababaye Mana abato kubaha mu maraso yawe bahindukiye baboneka kuba abana bawe kandi bakaboneka ari ab'igiciro. Ubeze rero batunganya abo bose ingingo yabo bayifashe muri ubwo buryo ngo imitima yabo ikunezereze. Urakoze kuvyumvise kandi kubishikije, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikiganiro cacu cuno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete ttp://TWR/org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twr@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura kwibarabara ryitwa Ubufaransa hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.